Abanyagihugu badandariza mu isoko ya Mumaramvya aho bita ku 15 barasaba abajejwe intwaro kubasanurira iyo soko. Aho ni mu gihe uhashitse wakigwa n'ubucafu, umunuko n'ibindi. Abo badandariza aho hantu hasanzwe hasa nabi kandi barashobora kuhakura indwara zitandukanye. Abo twaganiye barataka bagatakamba. Isoko yerere muri zone Mumaramvya ku 15. Mbega uravye iki kibanza ukoreramwo ko tubona umengo ni kibanza giteye isoni, uravye isuku ukuntu rimeze, mbega nk'umudandaza usabiki? Musaba ndumudandaza nuko butugira isuku bakadukorera isoko bakaducira imiserege kwa amazi. Urabona n'ahari muci amazi agumabira ava ngaha mu isoko, twese tubona ko imvura iwacu ntirahize kubera umwanda ari mwinshi, kubera naho tugira imiserege ngo tukogikora rusange ntibishoboka ko umwanda ugumabira isoko. Mbega hoho mwoba murihishwa amakori kugira bashobore kubatunganiriza ino soko? Turariha amakori ku munsi 200 n'ikibanza barakena ku mwaka. Abarongoye ino soko mwoba mumaze kubashikiriza iki kibazo cyanyu canke barakibona bakacirengagiza? Turabashikiriza ariko barakibona bakacirengagiza. Nashinde zone arakunda kugira ngaha na Komiseri ngaha baragitanga ngo batubwire yuko ukuntu boshobora kuturinganiriza isoko. Musaba iki none kubijanye n'isuku? Bijanye n'isuku dusaba yuko budukorera isoko bakadushiramo intuze bakadushiramo igrave bakatugira amapave kugira tudandariza ahantu heza. Oya ntigishimishije kubera twebwe ngaha baratubihije na 2 by'amagaraviye ntiturabona ko amagaraviye yaza, turariha amahera yo mawe twarete hajya ntiturabona ko amatwe tubayacuha, amazi twararishe nibaguma yugaye. Urumva ikibazo dufisa n'iki tukeneye yuko Abenegihugu nyene ngo tugarukira ko mukarambwe ngo dufasha kugira ngo ino soko itere imbere nk'ahandi. Urabona imisoko y'amazi gumibira kwa dukeneye ko motonda n'ikintu c'amapave n'ibiki mukayisase kamera nk'isuku nk'abandi. Bani yo dutanze amaheri no badukoteje ntitubone ivyo turiko turakora ntibeza ngo bize. Mbega iki kibazo muramaze kugiha abajejwe intwaro, abarongoye isoko barakizi? Bose barakizi ntibaza gutoza amahera. Komiseri wisoko ndazi nta musi akabari ngaha misi yose aguma yitembera mu soko, nawe mahera mu bisanzwe niwe adurungika abayatoza, ariko ntitubona ko bishika ko bija mu ngiro. Murakoze. Icyo saba yuko bodukorera isuku, ariko isuku bana nuko isoko bwa mbere baje kutukubakira isoko. Naho twokora isuku iyi soko itubatse itagize pavement cyangwa batugirire beto ntigikunda kubera amazi yose ava hirya no hino atururukira ngaha. Dusaba amabarabara meza, tugasaba ko batwubakira isoko. Ugiye kuraba muri Mutimbuzi turabanyuma ku isoko, tubwiye isoko naho hagarara hajya kwibarabara hariho n'abataza ahantu iherereye isoko. Rero iri suku ryo ngaha dushobora kurwanyira isuku mu gihe isoko itubase. Batubwiye ko bagomba twubakira isoko n'ubu turacarindiriye. Batubwira ko bagomba tuzanira amagaraviye bamene mu mabarabara, n'ubu nayo magaraviye twatanze inoti ya 2 ayo magaraviye ntiturayabona. Rero ku bantu bajejwe ibintu isoko mwo tugenda mukatudodorera mukaranga isoko yacu kuni meze turabanyuma. Twashaka ko mbega ino soko mwoba mufise yamaze uko numva benshi bariko baridoga ngo nta na mazu y'ubwiherero mufise, ivyo bimeze gute? Amazu y'ubwiherero batwubakiye najya ariko ntibarayadushikiriza. Ariko urongoye iyo soko arabahumuriza akabamenyesha ko iyo soko igiye kubakwa kijambere n'amafaranga yategekanijwe na komine Mutimbuzi. Amazina yanje nitwa Ruba Augustin. Ego urongoye ino soko? Abansanzwe ndongoye isoko zone Mumaramvya. Ego nyakubahwa Komiseri, uri kuragendera ino soko urabona ko ari isoko ikeneye ibintu byinshi mu bijanye n'isuku, amazi arabatera. Be nk'urongoye isoko ubwa mbere hoho ubibona gute? Ubwa mbere bwo nkuko imyuzura irashika muri kino gihugu na cyane muri komine Mutimbuzi, na twebwe imvura yaraguye turashikirwa. Ubona yuko n'ikibanza turimwo n'ikibanza gisanzwe gisa n'ikinyika, ariko komine ikabitegekanya yuko mu mafaranga isanzwe ikoresha buri mwaka ayo gutunganya ino soko mu buryo bwa kijambere bikaba biri ku rutonde itegerezwa kubakwa mu gihe kitarambiranye. Mbere twatuzi yuko inondwi byo bari batubwiye ko batangura
gusuka ibikoresho. Ego ku banyagihugu bafise imyidogo basanzwe ari abadandaza ngaha nk'uburongoye isoko urabaremesha. Ego ndabaremesha ko vuba bishobora gutangura gukorwa. Ego nta kindi kintu nk'urongoye isoko ushobora kuba usaba abagira neza canke abandi bantu mu gihe wumva isoko igiye gukorwa. Mu gihe isoko igiye gukorwa ndumva yuko ivyo bintu twoja kubisaba mu nyuma ari uko kumbure inguvu za komine aho zigeze ari twoca dusaba abagira neza nabo bakunganira komine. Mugabo komine itarananirwa ndumva yuko atakindi kintu twahava twongerako. Murakoze namwe. Yego. Kubera imyidogo y'abenegihugu ni inkuru tugiye kubandanya tubatohoreza kubabijejwe batubwire aho isanurwa ry'iyo soko rigeze.